Ico taruzi Uburundi nico gihugu cyonyine hari abakobwa beza kandi bazimvye bakora akazi kose. Welcome ndakureke ba Miss bariko barotsa inyama. Come on. Miss Kugasaka ariko arotsa inyama. Ege sinzi yuko byose bishoboye. Uko vizuri. Sabonnez musanze ikintu kinemera ndazi guteka. Hajya jeno bandu wa mbere ndakubwiye yuko ufise ibitayire ya bien. Bo nkibimubwira yarabanje anavuga ati oya ibyo bintu ugiyemo si byiza ko ndamubwira ati umuhungu ntosohokana ni baba nakubwiye abastavrema ni gaka umujana muri wanyu wamwebe. Swali la kwanza baba unaishi na mke? No. Kwa nini? Now nipo single. Kwa nini? Kimetokea nini? Ni private sababu ni mke wangu na nimemheshimu sana. Bado mke wako lakini? Amewahi kuwa mke wangu na nimemheshimu, tumeheshimiana, kumbe kuna mambo mengine ambayo ya kibinadamu wakati tunakoseana. Inakuwa si nzuri zaidi kuweza kuya prove kwa watu. Lakini baba inasemekana una watoto wazuri wengi baba. Sidogo wivu kawa mwingi. Inyama urazikotsa inyama? Ndabizi cyane aho twatse inyama. Urazi guteka bibili? Yo za. Wewe kazi muhira. Karibu. Ndagwa kazi wanje karibu za. Isaac TV. Oh. 1 2 Amahoro Imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera. My name is Isaac Classic Juma Jokes behind the camera. Ico taruzi Uburundi nico gihugu cyonyine hari abakobwa beza kandi bazimvye bakora akazi kose. Welcome ndakureke ba Miss bariko barotsa inyama. Come on. Miss Kugasaka. Ni sawa. Neza. Nusaiba. Mambo? Poa. Neza. Ego. Ma, nani imyotsi bujya nacurikira. Miss Kugasaka. Ariko arotsa inyama. Ege sinzi yuko byose bishoboye. Uko vizuri. Wallahi. Miss unajua byose ndabizi. Urabizi. Sister ni bon? Ni bon. Ya ikoti wambaye nuko hakanye cyangwa nuko style like. Antuka wowe nyene shuhera hasi gushika hejuru. Ndabibona kabisa cameraman wanje nta kudekona atavyerekana byose kabisa. Burya iri mishatsi yawe nitubesha. Umfirira Natasha yavuze gute ngo nukuri ini mishatsi yanje rero urumva pana kuza urabona ko nsana Natasha mutubatsa cyane bo Natasha arakunzwe vraiment. Miss Kugasaka ari film ego The Brothers abani bantu bonyine bashoboye kumuzana Ahmed Suleiman mu Burundi bamuzanye Jacqueline Wolper mu Burundi. Je ndabazi wewe wavuze ngo ni bashasha ariko je ndabazi kuva kera ahubwo ni wewe mushasha. Ni bashasha mu Kirundi ava bakina mu Giswahili ubu bakina mu Kirundi. Hari film yitwa Irondo kuri YouTube irahari. Irahari niyo filme y'ikirundi bamaze gutangura izindi bakina mu Giswahili barakina na ibi ni biki? Ba ini specialist adufite mu chef cuisinier. Ego. Sawa. Miss Kugasaka ariko je ariko ngenda kwisabire vraiment. Naho biruko ifoke egera basenga gato. Egera baraziraba nta kibazo. Je myotsi yanyishe ngaho cyane umenga shashaka kubijya nyene fresh. Sister guma kurabira. Sister iko nahonje. Ariko arajya ko dago. Nusaiba mazina yose hajya ngo witwa nyibutse rya zina ryawe? Nitwa Hakizimana Nusaiba. Hakizimana Nusaiba aka Miss Kugasaka. Ubaye Miss Kugasaka haravuze amajambo menshi. Amajambo menshi. Miss Kugasaka bamuhaye sizi nkoko. Ndirigi amakomentari warayabonye. Shaka menye comment yawe. Kubwanje sininje muri irya competition kwa Miss Kugasaka kubera nkurikiye amahera no nari nkeneye ndonka titre kitaske ijwi ryanje shobora gushika kure shobora kudodora ahatandukanye amahera zaraza n'abariko barayazana bon barabona agaciro kacu ndabashimira cyane irya ni support mu yindi. Nice. Ego. Hajya uri umwana wa kangahe mbarabanga? Ndi umwana wa kabiri mu bana bane turi 2 filles et 2 garçons. Ego. Mwana deka. Maburi ko afsina atasara. Biraboneka warafsinye sana. Oya. Mu busanzwe Bujumbura bahe exactement. Kumutangano ho niyomba ego. Ayo abahungu bahari ni bari kora kugo. Oya bon. Diaspora like bajya batipe ari abanyaburaya. Ndazi aba Miss kenshi basokana n'abanyaburaya. Oya, c'est pas dur. Mais si t'es d'accord, c'est bien.
ariko vamaje mwambeshe pe nanongera rwarotse inyama urya cyangwa ko menga rwazidokora arazihereza ino wewe ura amate na mu muhogo baze mwe vraiment ntana karibu ahubwo mwe murasari turaguha from ndira iyi ni round ya kangahe urumva turya ziheze zose kugira duhejeje gushutinga hajya wonye ko ari kwa shooting abonye ahubwo ndabagwamwe nabonye biratuyaye twifata bien tuko turafita Miss Kugasaka 2020 ibiro bingahe by'inyama twaguze impene impene yose niyo kumanira nakwambia atako nari marivuye natako nari marivuye wakoze active mu byihanganire yemwe si jewe by the way Miss Kugasaka jina nilikuwa sija kuonaga umetupia kwa vizuri. Thank you, merci beaucoup. Haja jeno bandu wa mbere ndakubwiye ko ufise ibitaye ya bien. Bon, twinisanze like nibihera umuntu ashobora kugwara hama akaja ku line akamaruka kabiratu umuntu agatangara bon ibi ni vy'umubiri tu gusa thank you Lord. Okay. Umuntu agukeneye ube umuqueen video birakunda? Oya sishobora ko umuqueen video. Bera. Bon, like navyo nkunda. Ariko byawe bishobora. Sister wowe umuqueen video? Mubiki? Umuginyama ahubwo ni ikoti rago. Wewe umuqueen video? Hebo ikoti. Burumengo ya ubufisingwibazo nave muzana mwe by'abantu nze urashaka kuyugurura gato tubwira mara yiguzaye ngwikoti wayiguzaga zaba CDB vraiment sinayikuriye no mugabo antuka ntabyo novuga mugago sayo kwivuga anga $1000 oya nawe aho urashaka kugurura ku icyo ndara Shakwirabe yugurure nyine umere nk'uyikuye ego ntaco nanje biraje shaka gusa uyikure uyugurure hamwe uyikure je cyo nirabi ayo shaka cyangwa ari mifuki ndani ari mwiki nganda harimo amatelefone ushaka kuraba marke nashaka ndabicho wambaye ndani manjo ndani ram nakakirabura Atwa ndakunda ibintu byo kwambanya na byo gistyle. Nari nabaje akabazo urashaka kuba umuqueen video? Mu bijanye n'iki? N'umuziki. Kwactinga nk'umuriri bijya abaqueen video bigira. Bigira biki kwanza. Ano Miss Kugasaka ngo nazice ivyo abaqueen video bigira. Ubaza ko abeshe canke anagifanyisha. Bon, ashobora kuba yigirishije parce que turabiza queen video ni bajya basto baja ama clip y'indirimbo. Muvyo bigirisha ne bikisa depa nahore baguhaye. Okay. Koga muri piscine urumva utegeza kwigirisha ivy'intuze. Gusa mu majya mu maki wo bikora. Oya ndumva ushaka kunyinjirira mugabo no business egani TV misanzwe ngene bigenda abantu bari dandaza of course hama bakabarondera bakabaha amanoti kugira mubakorera akazi. Oya ivyo rero nibaza yuko byikabusha gato. Cyo kibazo nukimbatse kana naco nishura. Oya uburenganzira bwawe ukishura utakishura na bleme. Nusaiba jewe reka ndagushimire kandi ndabona fresh kazi kasura bizi walikuwa nani walikufanyia. Apana bonje musanze ikintu nemera ndazi guteka. Bon ndazi guteka mama wanje yarabinyigishije cyane sinafyinye musanze. Ya sindi abakobwa bafyinye ndakora cyane ndi umuntu akora. Miss Kugasaka arazimvye nivyo? Oya c'est pas dur kazimvye mais anoro nzimbutse. Oya bon sine nageza kutazimbuka parce que ndiyemera. Kwiyemera mubi kwiha agaciro ndiha agaciro nje niko kwiyemera mvuga simvuga ndiyemera ngo ndagayana no ndiha agaciro ku bwanje atawe ndabicishije umukobwa ati ndazigije reka cinamureka reka tuzino kwa turaze brothers bari muri shooting yao bari kwa kina film mzee baba peso mambo poa nasikia kule action mzee neza tuko sawa yego cameraman tubona neza sawa denso abakozi ba active mutabizi iyi ni the brothers ni team nini sana kandi kuri ibintu bikomakomeye cyane ariko muri team ari umuntu umwe mutari muzi uno mutipe wenyene
yakubise ko amatatuwaje ya Natasha arakubita inoti nyinshi nimba mutari mubizi reka ndabibabwire true ndabeshe no aho mutipe rero aho ufite abasto abasto benshi sana tonge ufite abakobwa bangahe for real ukundana nabo umwe gusa wewe yego bajya bose murambura ku mastati yabo yawe ibiki bajya ni bakiyabanje ba muri saru gusa abakiricu utangura eso Isaac baza ya movie tuko turakora pana y'abakobwa muri iyi sinema urinde jewe muri sinema sinzi nzokurira gute tuvuga igiswahili kubera kirundi kirago ikirundi ni bondo mvura kizi denso reka naco wigirishije wigirisha ngaho oya Isaac uzokina nkande muri sinema unagiza kamanani jewe sinzi ndakubira gute kubera ni sene nyinshi cyane uri kuri wewe ukinye nkande rero muri sinema unagiza kamanani unagiza kamanani wewe ni nani kwa nani mimi yani mwaimu unafanya jambazi hivi yani movie sijui kanisa nikakwambia aje wewe ngoja ikitoka ndo utaona baba ni vitu vingi sana unaweza kuigiza unalia wewe sana si sana yangu fanya kama unalia hivi shtua anacheka naambia ali anacheka ujamaa vipi Isaac tuongee basi vitu vingine basi nakubali acha ningine madirector kule alafu wewe baadaye au si safi sana bwana naona uko na shoot movie lakini arawa anaweza wali ino kwanza director ni bon meze neza tugisha gato wasina hagarara uko kwanza cameraman akubone bien Juma jusurabona neza twande nitwa Kugira bivuye muri Claire umuco ni sawa nawe witwa Cynthia Cynthia warazi chips wabyumvise uko nyene ngo Cynthia nabyumvise uko nyene Claire papa na mama barahari oya mfise mama gusa okay ubahe mba munyakabiga burya ukibwira abavyeyi bakuje kugira ivyamiro vy'amareresi byaraborohe bo nkibimubwira yarabanje anavuga ati oya ivyo bintu giyemo si vyiza ko ndamubwira ati nta kintu na kimwe kibi nzokina nyene ibiguhumuriza arambwira ati okay nta kundi nugende urabe ariko ntuzukine ibintu nyene bituma utagaciro uravyumva nawe sene baguhaye utokina ni haro sene vraiment kina sene zo kujya mu gitanda zo sinozikina aho guha inoti ntushobora oya nazo nokina canke bivana haro sene uvuga ati wapi kweri zinazo nokina de sene ukunda cyane twaguye shavura gutwenga kurya kubabara bukene ubutunzi je urana unandaze vraiment urana ko kubona vraiment z'abana je nikundira kwibera nk'umwana w'umumama n'umupapa nk'abakantuma tu bagutuma tu nta birefu amasenti nawe jewe amasenti ukunda like amasenti yose ati je vraiment bakoze kuri iyi sene je ndasara ndakunda sene yo gutwenga bon haro dusene usanga umuntu nyene akunda umuntu niyo tuvuga basi ngo atumare The Brothers hajya wize kuva ryari The Brothers je ndamenye vuba ko ndagiyemo vuba biboneka yuko The Brothers bariko baraza mu yindi system yo kuzana abakobwa beza bazi kirundi cyane nawe mushaje je ndi mushaje niki kibakugiye kuzokura muri The Brothers ikintu ca mbere bambwiye ati ingo dukine hama duteze imbere igihugu washaka nubake n'izina kiri nk'umustar ego urakiri gusohokana n'umustar oya nta mustar shaka nta mustar ukeneye oya nuje kuba umustar udashaka abastar nta mustar shaka pe kubera iki abastar mustar shaka kumenyekana n'ingo nivyo hariho kugendana bisanzwe nk'umugenzi ni bon like baby oya kugendana kuba umugenzi bisanzwe ata bintu birebire aho ni sawa muga gukundana vraiment navyo nashobora Cynthia ariko arabikunda Cynthia urabikunda turashaka gusohokana n'umustar aya sindabikunda Cynthia kweri sindabikunda ndabakunda gutyo onya ari umugenzi bon ariko gusohokana no okay sawa duheraheze akwira ngende mvugishana bajya ijambo rimwe umuhungu tosokana nawe umuhungu abameze gute mentality zimeze bon umuhungu ntosokana ni baba nakubwiye abastar vraiment
ni gake umujana muri wanyu wamwebere ico ni ikintu ca mbere ni gake abastar batwaye muhira babemera kubera ikibe n'abantu babavuye abastar baramaze kwishiramo kari abantu nyene bagendana n'abakobwa kandi nka pare yuwanje vraiment sinobona umustar ngo akasohorana indirimbo n'undi mukobwa ngo umutima wanje utekane nja nibazana ibindi bintu umva nanje oya fuhasa c'était nawe urafuha sana ndafuwe rego udafuha nta rukundo ufise birenze nabyo bica bibiya birenze nawe ureke kutarenza urugero gusa utegeza gufuha abahungu udasohokana nawe amutipe nasohokana nawe nyene umutipe hari umutipe ushobora kubona nawe ukavuga ati umutipe kweri n'umuyenserie ntitwoshobora gusohokana ababoneka ubumubona nawe sinovuga ngo abameze ubumubona sawa hagira ufite tatuwaje ku mubiri wawe aya kubera nye ndazikunda kuba ndapana jewe ujya mutipe ni fresh ujya dance oya ni nyinshi zirarenze nawe sindabikunda nayo mfise sawa reka rero tuvugishe aba artiste bacu hata mko mturnaji bana mimi tutaongea tu kuna problem ndeka moya tu bibi fresh bien ndakubona batu turashima ongera heza ariko maze kudufasha nice jinda basene muri tournage tubabarire ndabona director hari tayari kugira mutangure movie yanyu ariko ikibazo ngo izi ngino gira ubabishe ikibazo gishakiza fast nawe urimo sorry bana sorry in minute mzee baba jamani shughuli ipo acha niwasubirie basi mama baracari bizarre ko reka turayagisha numvise amakuru yuko nga hari umuntu w'umutegetsi ari muri filme gusa n'ibintu by'amateka vie kandi ndakuramutse nta kibazo nta gende ni sometime ego ndishima ko mzee wangu ego murakomeye ego turaho neza turashima ndabona ibintu by'amaturura like bana umutekano ni wose gaho nta ego umutekano ni wose kabisa mutama kuba tabazi akazina Jane twagira kwigomba Jonathan nkaba nsanzwe ndumukinyi w'amafilme ego nta muntu sanzwe tubisanzwe ibikorwa cyo kina filme ego ariko mutama nkaba numva kandi yuko ushobora kuba uri mu bajejwe intwaro umutekano oya sivyo je nsanzwe kina filme byo sivyo ego nkeka iboro kwari wicara nawe kunyene cinema gusa ego cinema misanzwe twebwe dusanzwe dukorana n'abajejwe intwaro muri akazi kacu kina filme donc badufasha bakaduha ibikoresho kugira ngo twereke abantu yuko ntidukoresha bya bintu by'ibipupi niki dukoresha ibintu reyere ibintu byo kama yari hatari kabisa musanzwe turiko turabona ko ibintu by'amafilme musique biriko birashikirwa n'intwaro abategetsi bamwe batangiye kubishikira urabona ko n'umuvugizi w'igipolisi n'umuririmbyi nyakugenderanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Peter Nkunzaro umuririmbyi eka abantu batandukanye bari no mu nzego za leta babaririmbye kandi banabikurikiranira hafi kuri wewe ubiha iki kintu cyose ibintu byose ubiha ihensi no kuri jewe ibi ndabishima cyane kubona nk'umukuru w'igihugu atwara igihugu usanga ariko aririmbira Imana ni ibintu byiza cyane ubu abantu benshi n'abajeje intwaro usanga benshi abaririmbyi bagasanga bariko bakina udukino tumwe burya n'abanyagihugu bararyoherwa babonye na umuntu kanaka ariko akora akantu nabo nyene kabaryohera barabiryoherwa cyane yego okay mutama reka sindakurisha sindakuvugisha menshi ariko uko bigenda kose reka turindire filme yitwa iyi filme hariyo filme duheruka gukora yitwa Irondo Bondi tuko twakora ijanye n'ivyo twakinye mijya Irondo sinzi ko Irondo maze kuyibona ni filme nziza cyane yereka Irondo narayibonye isanzwe yerekana yuko igipolisi cy'u Burundi gikomeye ari bitumwa ko no makungu yuko udashobora kuza wigira ivyo wishakinga mu gihugu ngo biresise ko batazwa gufata gutoza intoki urabona neza ko the brothers kese kera bakunda kandi sano kintu ibintu by'ibiswahili strategy yo guhindura bagatangura gukora ikintu kirundi yabahaye ininde yabahaye the brothers misanzwe kera kina amafilme y'igiswahili igifaransa ariko ubu
iriko ikina filme z'ikirundi kugira ngo umwene gihugu wese yumve ico bariko baravuga n'ico bariko barakora. Nice. Okay, mutamanda gushimira. Yego murakoze namwe. Reka rero tunjire indani tuyagishe baye bariko barakina. Je neza kubayagisha nabo bari busy je simva ngaha mpaka tuyage. Yes, cyari muri the brothers. Wicongereza udafisa amenyo usanga vyabo kabaye. Beblino. Yes. Ni bon. Yego. You look so good. Thank you. Musanzwe kugira wambare impuzu muri filme ni uzitegurira cyangwa n'abantu murafise umuntu ari special kumabara bati wambaye ukukajanisha niki birajana. Bo nje ndazitegurira Isaac. Yeah. Muri filme urinde. Bo muzobibona. Ndumukinyi nyene uzobibona ivyo nakinyi byari byo ya. Sawa. The brothers kera mwakina mu Giswahili sana. Ariko bariko bakina cyane mu Kirundi. Ninde yabiye akabanga? Bo impamvu twakinye mu Giswahili ava peut-être ngira nuko bamwe bo muri The Brothers batahoze babino bari muri Tanzania rero ngira niyo mpamvu bakina mu Giswahili plutôt ariko ubunye bakina mu Kirundi kubera deja bari mu Burundi. Yeah, bashaka gusubiza indimi yabo ya kera. Canke barabona neza yuko bwa mbere byari byaranse ubu ati foto tugaruke kugira nyene dufatishemo. Bo navyo nzi sino bivuga ko ibintu byinshi cyane ngaho ariko ntavyo nzi. Yeah. Okay, sawa. Umuziki ni gute? Muziki ni sawa? Wabiheza? No biheba ni game yanje. Kandi sundabaha ikintu gishasha. Song gishasha? Yitwa Mfata, indirimbo nise Fanta. Mfata plutôt. Mfate. Oya inside. Ndakufate wewe. Duhakapela vraiment. Mu bantu je nkundijwe ya Beblina ndakunda akajuki kiwe Silvo. Ushaka ndakapela. Imbirego. Inanichoma na inaniuma, kwa nini Insta hampendi kufollow? Ariyo none indirimbo ikuye. Beblina ni mchokozi none indirimbo. Ndashaka ndakapela. Ndakapela. Beblina be indirimbo yawe nanigeze kumva ari indirimbo yawe ya kero soyi kandi ivuba cyane wari kuzoyisohora video. Byaraho. Indirimbo yagutega Isaac. Indirimbo kuri Nande. Fungua mlango. Wow, J-Fire. Bo ige narabivuze yava Isaac. Ige ndirimbo sashobora kuyisohora. Yarabayemo amatati shandanda. N'umugabo. Yiheba no? Soso umugabo ya. Sorry. Oya. None amatati ndari hagati y'umugabo. Jewe na J-Fire. Yawe na J-Fire. Anje turayisohora munyuma wanashima ni wamuhaye ikiganiro wenyene urabiza achavuga ngo indirimbo ni gwiwe bica birandekuraje nca ndabiheba nca ndayiheba ya. Okay, Brinkara. Brinko araho arakomeye yego. Tumuherutse. Ntari nabivuze ntari. Nuruka no kumpostinga. Nzake. Zimuzako. Na post nzija kuri WhatsApp yanje rabi stati yanje. Turavugana. Turavugana. Chat zanzanyo. Ntfori kuri charge. Lina. Yego. Uratubeshe? Ndababeshe kubera. Sawa, Beblina reka ndagushimira ariko urukura byibuha sana vraiment. Gira ugabanuke nawe. Ni Natasha ni munsengere. Sawa, reka ndagushimire Beblina. Amakuru. Urakoze cyane Isaac. Inyama urazikotsa inyama? Ndabizi cyane aho twatse inyama. Urazi guteka Beblina? Yo Isaac. Wewe. Wae kazi muhira. Karibu. Ndagwaye kazi wanje. Karibu Isaac. The brothers we. Icho Burundi ariye je nawe mbona yagiye. Reka mvugane na director Wise Pro. Wise. Inakuaje bro? Umeze neza? Poa kabisa. Bora sindakore koko na shombo. Utaweza nina shombo hapa tu tuna shoot hapa unaona da. Noma sana mwana. Baba yako si mchezo. Babu tunapambana tunaona tena. Yaani sini moja inachukua saa 4. Yaani sini moja inaweza kuchukua hata siku nzima. Kwa nini zina kwa? Kazi gisi zinavyokwenda, plani, shoti zinakuwa nyingi zaidi unaona tunataka kufanya vitu vya kibabe vikubwa sana. Sasa baba. Mwanzo mlikuwa mna shoti sana Kiswahili, baadaye Kirundi. Baba inakuaje? Unajua
akapata malalamiko mengi. Akasema da hawa watu vipi, hawa watu Warundi alafu waendelea na shoot Kiswahili nini, lakini hiyo tulikuwa tunatengeneza ni biashara ya East Africa, unaona? Ndio maana tumetumikisha ile lugha sana. Sasa tukafanya movie nyingi Dar es Salaam. Sasa hivi tutatengeneza biashara hapa kwetu nyumbani. Sasa ile kule imeomba imekwaje? Haijaomba ile, bado ingali tunasubia vitu fulani tuziweke sawa ili Burundi ni nda. Zile movie zote zipo na why zile zimekufa mwanangu, yani suni zinatoka. Zile zimekufa baba. Yani suni zinatoka mwanangu. Yani usinaoga. Baba umetisha. Kwa nini wise kila siku kwenye video za vishu? Unajua kila siku. Ndio kazi hivyo. Ndio kazi inayoruhusu hivyo. Fresh mwanangu. Basi tushirikiane pamoja kwenye shooting ya. Vizuri. Alhamdulillah. Nakubali. Uni wise pro. Ndiko nivira hono issue ari. Mesharudia kula nyama. Mama umepinda. Mimi sikugazaka na mababes nazu pale wamekaa wanakula nyama. Ichu unaniangusha. Ichu nakata amani. Ndi ngunga ya ndiye na look man enda go ichu vi. Ni bonga. Zeneza. Turashima bro. Churu ndi agangutse sana. Mutamurugo gym nini nakubali. Urazi ko musane ni byiza ukagira sport. Birafasha. Wahindutse ichu. Wakumubiri. Baba. Ichi turekanye ni cinema. Jenda kuzimja ama filme. Hari izindi diru sanzo ukora pembeni. Sanzo ukora. Ni business gusa yo gufasha ubuzima. Uno musi ngo turaza kuvuga ari Kirundi mpaka. Kirundi gusa nta giswahili nshaka no musi. Tuvuga ni Kirundi yabara. Sasa ichu. The brothers barakini Kiswahili bunyuma bacha barabivamwo. Sinzi barahomvye, sinzi wergona abanyera bafata isoko mu Burundi. Is true. Is romance zirafise ukuri. Bivana na business. Iyo dukinye filme ziri mu Kiswahili tuba tuzi ahantu tuza kuzidandaziriza. Niyo mpamvu ubu turiko turakina amafilme yo mu Kirundi kwa dufise plan yo kuzigurishira ngaha nyine mu Burundi kugira ngo n'abarundi tubakundisha ibyacu. Iyi filme izosohoka ryari? Iyi filme mu kwezi k'umunani. Okay, kwa kumalizia maswali ya kizushi mawili tu alafu nikuache kukashuti. Swali la kwanza, baba unaishi na mke? No. Kwa nini? Now nipo single. Kwa nini? Kimetokea nini? Ni private sababu ni mke wangu na nimemheshimu sana. Bado mke wako lakini? Amewahi kuwa mke wangu na nimemheshimu, tumeheshimiana, kumbe kuna mambo mengine ambayo ya kibinadamu wakati tunakoseana. Inakuwa si nzuri zaidi kuweza prove kwa watu. Lakini baba inasemekana una watoto wazuri wengi baba. Sio wivu kawa mwingi. Kwa sababu mimi ni baba watoto wawili. Naona labda samani kidogo. Niko kwenye shida. Nakubali bana nalikubira ichu Burundi nakubira team the brothers bose kugira byisubigene neza in Isaac TV gira subscribe like na share katurinde filme yabo kumbirizo za iri moto randi irimo naba miss irimo nabaki kugira igende neza mzee baba unasemaje kuna issue hamzipe megariki nagira mbwire waruvuze mambo poa waruvuze fresh tu oya gira subscribe like Aise waderanje ni mabura. Bana Loki nene chapa ilale. Tunapiga Loki. Isaac TV.